Mu makuru dufise kandi yo kwizera kuko tuyahabwa n'abantu babizi mbere bamwe bamwe bavyegereye ivyo bintu baratubwira yuko iyinjizwa ry'uburozi ayo masumu mu Burundi vyavuye mu ngingo ya politike y'ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Uwaduhaye amakuru kandi ari mu bategetsi ba CNDD-FDD asanzwe yari mu bagerageje kubigwanya yaratubwiye yuko mu ntango y'amakuba y'ibihumbi 2015 aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze kwica abantu benshi hanyuma amakungu agahaguruka akatera ubwatsi ubwicanyi buriko burakorwa n'inzego z'igihugu hakaba n'ibihano mpuzamakungu, uwo mutegetsi atubwiye ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD barafashe ingingo bagira inama bayigiriye mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD hajya mu Kigobe, niho bahuri ari ku mugoroba w'ijoro. Hanyuma bamwe muri bo baravuga bati rero ibi bihano biriko biraza ni amakomunike y'amakungu aguma asohoka kuri ubu bwicanyi ntituzobivamo, reka turondere uburyo twokoresha mu kwica abantu cane cane abo tutavuga rumwe, abo babangamiye ubutegetsi bwacu, ariko tutarinze gukoresha inkoho, kuko inkoho zitera urwamo, inkoho zituma abantu batahura ko ubutegetsi aribwo buriko burica abantu. Reka dukoresha isumu hanyuma abantu bazopfa, gutyo amakungu ntazobitwegekako. Bamwe mu bari muri yo nama uwo mutegetsi yatubwiye ati twaragerageje kuvyanka, turavuga ko ivyo bintu ari ibintu bibi cyane, twerekana yuko iyo sumu n'ubwo burozi hamwe bimaze gushika mu gihugu ata muntu n'umwe ashobora gusubira gukontrola uwutora iyo sumu n'uwayiha, bisigura ko azoba arakaranda kinjiye mu gihugu. Nk'uko uwo muntu yaduhaye amakuru yabitubwiye, yavuze ati ikibabaje nuko benshi bahisemo yuko iyo sumu yoza. Iyo sumu rero yaraje mu Burundi. Uwo mutegetsi yatubwiye ati igice kimwe cy'iyo sumu cagiye muri permanence ya CNDD-FDD kubikwayo, ikindi gice gitwagwa mu biro bikuru vy'iperereza hajya ku ruhande ya katedrale aho hasanzwe muzi habera amabi menshi abantu bahabonera iyo bagiye gufungwa. Rero baratubwira bati kuva ico gihe isumu iratangwa ukuri kwami, ati kigoye kumenya nukumenya uwo bayihaye n'uja kuyihabwa. Mugabo rero ikiriko kiraba muri uno mwanya nuko batubwira bati iyo sumu kandi gituma iteye ubwoba, ababihawe bafatwa n'ibimenyetso bimwe bimwe umengo ni ingwara, bamwe ngo bafatwa n'ibimenyetso bisa n'ingwara zo guhema nabi, abandi nivyo baramererwa nabi bakavyimba mada, abandi rero ngo kuko iyo sumu ngo hariho iyica vyihuse n'iyindi ishobora ngo kukwica buhoro buhoro. Urumva rero muri izo sumu hariho izitera ngo ibimenyetso aho abantu basa n'abagwaye ngo ingwara za kansere, ugasanga ibintu nk'ibitigu za pancreas, imibiri y'indani mu nda biriko birononekara, hariho abo vyigaragaza ku bundi buryo, hariho rero ngo n'abandi bitera ibimenyetso vy'ingwara zo guhema nabi, abantu bakapfa gutyo, abandi bagapfa umengo bishwe n'imitima. Urumva ko ivyo bintu ni bintu extrêmement dangereux, biteye ubwoba, kandi nk'uko Barundi urumva bari bagerageje kubivuga, uno munsi nta numwe muri bo agishobora kumenya ati mbega ya sumu yahawe nde, yagiye gukoreshwa kuri nde, bose bibatera ubwoba. Naha uno munsi ubona nabo muri bo nta cizere bagifitaniye. Kandi rero abaduhaye amakuru baratubwiye yuko iyo sumu iriko irakoreshwa mu Burundi, ariko baratubwira kandi yuko hariho niyatwawe hanze na bamwe mu bakozi nyene ba CNDD-FDD, mu Barundi basanzwe bakorana ikibi niyo CNDD-FDD, murazi ko bari henshi. Baramaze no kutubwira n'amazina y'Abarundi bamwe bashobora kuba baraguye mu bihugu vyo hanze, ari uko bivugwa yuko boba barahawe n'abantu ayo masumu. Mugabo rero ngaha naho bibabaje, twashaka kumenyesha ayo makuru arazwe, abariko barabikora barazwe, naho atavyemezo bigenda bifadika. Mugabo bamenye ko igihe nicagera bizoba ari ibintu vyoroshe cane gose kubwira Abarundi abantu bishwe muri ubwo buryo no gukubita intaye mu gahanga abariko barabikora muri kino gihe.